hashobora kuba tombe. Amakuru ariko aravugwa nuko mu burere butandukanye bwa Masisi hose ariko haraba imigwano ikomeye cyane, imigwano iriko iratuma kabisa Wazalendo na FARDC ahantu honyene habaye ibamba na hanyene muri Rubaya, kuko Rubaya u Rwanda rwashize inguvu zikomeye cyane muri Rubaya, ariyo mpamvu ubona hariko harabagora cyane, pardon. Ariko uko biri kose ingwano yabifise ama strategy, nibaza ko namba mu bundi buce ariko barabwigarurira haza Rucuru, za Nzibira n'ahandi hatandukanye, nibaza ko ari intambwe ishimishije cyane, ari intambwe dukwiye gukeza Wazalendo. Ati technology y'aba bafaransa muri Rubaya iri hejuru cyane. Yego cyane, iri hejuru cyane kuko nibashasha bazi bakoresha uburyo bwabo bugezweho. Natwe urabona FARDC isanzwe ifite technology ya kera. Ego harabakore karavugwa ko bari ko baratega, harabakore karavuga ko bari ko baratega amamine muri Rubaya. Yes, nkundira kandi turamutse wewe wamaze gukora sabone cyangwa subscribe, byimva mutima turabakunda cyane gose. Nizere ko nawe utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore ku umuryango kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Abadukurikira bari mu mihingo itandukanye mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabakunda cyane. Ni mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese nahagize nte aherere. So turongeye kugaruka kuri mikro zanyu kugira ngo tubashikirize amakuru karavugwa muri Rubaya. FARDC muri Rubaya igeze ku birometero 200, kilometero 200 muri Cugi, Mitimingi, M23 ifise Katobotobo, Kanyaru, kubandanya. Aha n'ahantu M23 imaze kwigarurira, ndavuga Katobotobo, Kanyaru, kubandanya. Hama FARDC na Wazalendo bageze ku birometero 200 ivya uja Irubaya. Urumva ko bamaze kwigira inyuma gatoya, ariko nababwiye ko haje inguvu z'abafaransa ngaha muri Rubaya, aho hari abafaransa bazanywe n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ahandi hantu FARDC na Wazalendo ariko barakora akazi gakomeye cyane ni muri Murambura M23 yahirukanywe kugeza muri Nzibira. Aho hose muri Nzibira, Murambura na Rucuru, mbere yo Rucuru yo yanafashwe 100%. Aya namakuru yizeyewe ko Rucuru yabanze kugirane iri mu minwe ya Wazalendo na FARDC. Ariko ahantu honyene M23 itarashobora kwirukanwa ni muri Katobotobo hamwe na Kanyaru, nkuko twahejeje kubibabwira. Aya niyo makuru tuje kubabwira. Hama muri Kibumba twabajije abegereye Rucuru, ntibazi neza na neza abateye Kongo. Urumva ko ari kibazo gikomeye cyane. Ahanya ndaza kugaruka ku Bafaransa ariko ravuga ko bariko barakora itsembatsemba mu gihugu ca Kongo, aho bariko baragerageza gutega amamine akaba ari karahitana abanyagihugu ngaha muri Rubaya. Ayo namakuru ariko arandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bavuga ko Ubufaransa nabwo nyene bwa Macron butanguye gukora ico no kwita genocide mu gihugu ca Kongo. No kuvuga nimba mugenda muratega amabombe, amamine agahiza rahitana abakongomani, ni kuvuga ko ibi ari bimenyetso byerekana ko Ubufaransa nabwo nyene buko baragira uruhara mu isho ry'abakongomani. Nagiye numva amarira menshi y'abakongomani, abamama bidoga baruka ama audio bavuga ko Emmanuel Macron yoba ariko arabamara, yoba ariko aragira nti arabatikiza. Ibi ni ibintu byakozwe na President Paul Kagame igihe yagenda muri Kenya, igihe yahura na William Ruto. Murazi ko yaragiye gukora lobbying z'ibi bintu, yaragiye no muri Qatar Doha, aho hose nivyo yagize nte yagiragiye kudiringa ukuntu iyi Rubaya itoja mu minwe ya Wazalendo cyangwa na FARDC. Ariko uko biri kose imigwano irabandanya, kandi nibaza ko na leta ya Kongo iticaye aha Rubaya bientôt hagira nte
hashobora kuba tombe. Amakuru ariko aravugwa nuko mu burere butandukanye bwa Masisi hose ariko haraba imigwano ikomeye cyane, imigwano iriko iratuma kabisa Wazalendo na FARDC. Ahantu honyene habaye ibamba na hanyene muri Rubaya, kuko Rubaya u Rwanda rwashize inguvu zikomeye cyane muri Rubaya, ariyo mpamvu ubona hariko harabagora cyane, pardon. Ariko uko biri kose ingwano yabifise ama strategy, nibaza ko namba mu bundi buce ariko barabwigarurira haza Rucuru, za Nzibira n'ahandi hatandukanye, nibaza ko ari intambwe ishimishije cyane, ari intambwe dukwiye gukeza Wazalendo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umucuti wanje Muzalendo musanzwe mumenyereye, ngomba ndamuhamagare atubwire situation mbega yifashe gute muri Rucuru na Nzibira, ndavuga no muri Rubaya niho tugomba duce duhera. Reka ndamuhamagare ku murongo wa telefone, sinzi ko ndamuronka kugira ngo dushobore kuganira neza na neza ibiriko birabera hehe, ibiriko birabera muri Nzibira. Ndabona atari kanamurondere. Halo munyamakuru. Yego, Connex kirare kimeze neza. Wari kuravuga gute? Nariko ndavuga ati FARDC urabona tekinoloji yabo iri hasi cyane kuko bariko barakoresha ya kera. Yego. Ikibazo dufise nuko dukoresha aba komisioneri baba bavuye ahandi. Turakeneye aba FARDC imvukira zishobora kuba zizi ibintu bijyanye n'imigwano bikoreshejwe tekinoloji ya none. Yego. Kuko umuntu aragwanira igihugu ciwe ntaza n'umuntu ariko arakorera amafaranga, kuko umuntu arakorera amafaranga arakora uramuhemba, yatsinda atatsinda uramuhemba. Yego, nuko kabisa kandi nukuvuga Yego. Bo tugaruke rero muri Rucuru. Ndavuga. Yego. Ati ariyo mpamvu ubona abafaransa baramaze kwinjira muri Rubaya, kuko bo bariko barikorera, kuko ibi barinze kijya kirombe, kuko urabona hajya ahantu hari zahabu nyinshi, hari amabuye agezweho. Yego. Urumva mwakano kanya basa nk'abikorera ibyabo. Yego. Ariko FARDC abari kuri tekinoloji bahembwa amafaranga, ntibemera gukubitwa cyane ngo bavumiriye. Yego, muri Rucuru naho hameze gute? Alo? Yego, muri Rucuru naho hameze gute? Alo? Ati Rucuru nayo ivyifashe gute? Rucuru kabisa turahera Kibumba. Kuko Kibumba urinjira Rucuru. Yego. Aha rero intambara yabaye muri no joro muri Kibumba, kuko barafatanye na Rucuru. Yego. Anya Rucuru nta ntambara yabaye, ahubwo intambara yabaye muri Kibumba. Yego. Uyu munsi turabajije mu gatondo abantu baba Rucuru tubabaza uko byifashe, baratubwira uti n'abari mu ntuze ya muri Kibumba bose baratubwira yuko ntabwo bazi abateye muri Kibumba. None bo bari bande? Ntitubazi, nta muntu n'umwe aramenya bariko baratera, kuko barashaka kurwana bahangane baje mu Rwanda, kuko ubuye nta muntu ava mu Rwanda yinjire muri Kongo, cyangwa ave muri Kongo yinjire mu Rwanda. Ubwo se M23 yo birikira bikora? Wamenya kuko imigwanira akaze cyane, mwari no joro habuze ingo nini cyane rwose. Hari ayandi makuru. Abafaransa bariko baragerageza kwica abantu nga mu gihugu ca Kongo.
bariko baratega amamine akomeye cyane ngaha muri Rubaya. Sinzi ko nawe inkuru wayibonye cyane amamine, abafaransa baratega amamine, abanyagihugu pe barafa. Amakuru nayabonye ariko sindavuga ngo ndayemeza cyane rwose kuko ibi biracyari nk'ibintu byo gukekeranya kuko ntiturabyemeza cyane. Ariko aya makuru arahari kabisa. Reka tugushimira cyane wanaye dutohoreza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kabisa. Sawa sawa. Yes, nkuko muvyumva uyu numusesanguzi wacu, umusesanguzi amaze iminsi ariko aradukorera ibikora inka cyane. Hama ibintu nkuko muvyumvise ntivyifashe neza kuri M23. Nubwo M23 uyu mwanya ikontora uturere tubiri, ndavuga Kanyaru hamwe naha anya Katoboto, niho honyene M23 iriko irakontrola. Kiretse ko Rubaya yonyene ariyo bashizemo inguvu, kiretse ko Rubaya ariyo yonyene bifuza kugumana. Murumva neza ko n'abafaransa bariko barafasha cyane kuri technology iteye ubwoba. Abafaransa bazanwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo batange umusada hehe mu gihugu ca Kongo. Urumva ko n'igihugu cy'u Rwanda cyamaze kubona ko ibintu byakomeye gica cikora ku bafaransa. Rero ibintu biraza kurangira gute? Ibintu biraza kurangira yuko Rubaya ishobora kuba ari ahantu hagiye kumera nka Ukraine n'Uburusi. Muramaze kubona intambara ya Ukraine n'Uburusi igihimaze. Rero ngaha muri Rubaya hashobora kumara igihe kinini cyane kubera ko impande zose zibiri nta numwe yifuza kuhatakaza. Ndiko ndabona neza ko nubwo Wazalendo na FARDC basubijwe inyuma hafi kilometero 200 ntibisigura ko urugamba rwarangiye. Oya, bashobora kuza bakagira bakahigarurira. So amakuru nayo n'umunsi ndikwivuje kubarambira utaragira sabone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Turabakunda. Ciao ciao.